kumenya nk'ibintu mwebwe abavyeyi basi mubwira abana banyu bokwiye gukora imba arahagiye ukamuha impanuro ibi bintu ibi nibi ntibikenewe ego ujya mu mama yarampanuye yarambwira ati je ndaguhaye umwanya simba ndaguhaye umwanya wo kuja mu bindi biki ariko umwana akiri muto nka jewe nyene muri ferahuje biba bikwiye yuko yaba abo tuvuka abo muvukana bakuba hafi bakakuyagisha ntibarabe ngo nuko bagusumba ngo ari bakuru bawe b'abahungu bakakuyagisha bakakubwira ati ibi nibi rero mushiki wacu ni vyiza canke ibi nibi ni bibi nk'impanuro rero nobaha abana nk'abo usanga bafise bakuru babikini nimuce mubona ngo ni kubera ngo bakuru banyu ngo batabitaho b'abahungu babakarira iki niki namwe muce mujanago ngo nanje ngo ko yarinze agira kijya ngo nanje nzogira iki canke ucuzuragenda ku nguvu biba bikwiye yuko nawe ubwawe muri wewe wikontrola ukamenya uko wenyene witwara utarinze kuvuga ati ngo ni mpaka ngo bajya ngo bakuru bacu ngo bazi je nico numva no babarira ego urazanye umusheri wawe turabuze decoder bavuze ko sheri wawe ari we yayitwaye hajya ahantu wabyifashe mu gute mu nyuma bigaragaye ko twasanze yatwaye laki idanda basi rero hajya ahantu nyene urumva biba bigoye jewe muhira tukibura decoder nawe urazi umuntu wese yayiravye yarabonye ko nagiye muri chambre kwishanja ngarutse nkasanga ari karapfunga gasakoshi yiyegeranye ariko jewe sinigeze ndamwikeka kuko umuntu muba mukundanye ubusanzwe mwizeye sinigeze ndamwikeka navuga ati nyene karitunganya twigire hama tumaze kugenda rero acaragira tugarutse niko kubura irya dekodere mwijoro kandi urumva nuwayivye nawe ko ari we yaciye yitanganiza kuza kwivugisha ngo ariburishije dekodere waheruka kugura buki rero hajya numva jewe sinanavyiyumvira ko yoba ari we yoba yayitwaye mugabo zamu bakivuga ati zamu niwe yaba ari ngaha ashe nubwo wowe urinde ucuhite uvuga ati nukuntu zamu twamuciye ko tumukimbira kuri protaye kagira bivuge urabona zamu nawe yankoreye ko yaciye atera bivuga rero hajya jewe ukuntu niyumvise zamba kimara kuza bakaca bambaza ati ico yarafise mu gasakoshi wewe wakibonye subiza ubwenge inyuma candibuka kwa kuntu nasanga ari karagapfunga nanje amakenga ntiyari guhera ati byoshe kugasanga nivyo tibasi je ni mumbabarire nyene nta muntu nzosubira kuzana ngaha ego wewe bitoroshe bigoye kwakira kuko nawe gusopa sheri wawe urumva nawe usanze naho wocu umwikiye kubwonyene urumva kumusopa biba bigoye cyane ego tuve muri feruje gatonya tugaruke muri Burundi Film Academy n'umuryango munini uri kurakwiza abantu batari baki ego Burundi Film Academy uyifata nk'iki mu buzima Burundi Film Academy jewe ndayifata nk'umuryango ni famille yanje cyane ko ariyo irikira niyo yanyibarutse muri make mwibi bya filme ni irikira iranshira aha amaso y'abantu abona shimira cyane koce wacu nk'umuvyeyi je ndamufata nk'umuvyeyi kuko umuntu yarinze burya ba mama bacu tukivuka baratwigisha umwana kugira agire ntatambuka abanza kwavura umwana aravura mama kazaramuhagurutsa amufata akaboko arabe ko yotambuka rero nshimira cyane koce ukuntu yagize umutima wo kuvuga ati jereka negeranya ababana ni benshi vraiment bafite impano ariko bakabura ahantu boyigaragariza bara yaragize ico ciyumviro tireka negeranya ababana tugire ahantu baza baragaragariza impano zabo ntizibagumemo ndamushimira cyane nk'umuvyeyi wacu kuba yariyumviriye ico kintu nako ndavuga ati ndayifata nk'umuryango kuko nahungukiye inshuti nyinshi cyane ko benshi bumeze nk'umuryango ego shima cyane ko ari famille